amasezerano naguhaye atandukanye nayo namuhaye. Kwanza ujya nta masezerano namuhaye. Ujyaje ndondera. Yashaka umwana. Eske yakurondeye tutari ko. Je yandondeye ku mwana nakindi yandondeye. Okay, yakurondeye ku mwana ujya mwana rero agenda mu murerane nkuko mwamuronderanye. Ko sheri. Uramenye yuko umviriza amajambo y'abantu. Abahungu bavuye amagori umwana mutoya. Sawa? Abahungu bafuka amasibo nje ndabikubwiye. Ibaze na we ni biki nice. We ni biki nice. Winjira mu rukundo muri nkunda. Sheri, ibuka amasezerano nabusezeranye. Ndakubwira ko nta yundi muntu nzokurutisha. Nyamba inda ni biki? Nishobora kubana kandi ugeze indana na kimwe we yemere umbiza emera gusumwa na kimwe sikuri we ni biki wewe indari iri kuri ushakira ko ikiwe nice wewe sheri ndagusabye ntumumvire fata kaira kubwe yavuze ko ariyo beshi bakurondera gendo rondera abo bandi bakurondera jewe sinkeneye hajya gufata umwanzuro wihuse kubwishavu munyu murabona ko wihenze umviza Madiba ntabwo ari shavu byo akakubwira ntibyo sibyo inda warayiteye umudada yabibonye ujya mudada nawe n'umudada nkawe nawe ivyo mushikira sibyo dukundanye n'umudada dukundanye kazi mu bintu bitakuraba biranda bakuru je yakundanye Keri ahubwo mbwira ni igiki cyatumye mpamagara ngana nkumere nk'abandi urazi nakubwiye tigiye barankubise ahantu ko duhuye isura narashize ko inuze ibarafu yahomborotse mana we nawe babe rivye nice igitumye agenda gutuma ko nigiki narabonye ikiganiro cabaye hagati ya wewe na Mr Madiba umviza ntumbwire Madiba nzi kiya kiwerewere cirabura ku kigufi kugufi kiya nyene Ego nujya nyene mugabo sikiwerewere ntushaka kumufata nkiki umviza Keli ku bintu yankoze ko umuntu akora ati ko umuntu yankubise nuko refasi je muntu zo kugura amanda umwana yitonda umwana w'indero sinkunda ibintu byo gushwana ariko Madiba no mufata numugira nka ari 9 Okay reka basi ivyo ivyabaye vyarabaye ntidushobora kubihindura hamaji cyatumye ndaguhamagara nashaka Mr Madiba ivyo yankoreye kuko ujya mukobwa yavuze ari jewe twagomba kugira na mariage aho sikumye ko ujya mudada ni wowe uyu ujya winda urumva suyu nujya undi mudada yishimiye ngo ndafise umudada nkunda ni wowe yego ni je ariko mana we none nga kuri kamera uje kugirane umpamaga vuga ati ngo nasi ngo kuri kamera ndagukene ninje waje kumbya kugira unyamamarize abantu bose babibone umviza ndakubwira je cyatumye ndaguhamagara nahamagaye nga Mr Madiba tuvavanure abantu bose babona sawa kuko nimba yaremeye guheburya nanje azonta munza agende sivyo rero shaka ico shaka nuko namubwiye duhurira aha hama biheri byanje nawe arondera ubuzima bwavuze ataronderwa n'abakobwa benshi bisigure uko nanje nawe tuzobana mu nzu azonta munza agenda arondera abanzi rero shaka yuko bihera jewe nawe Shakeri ukuna nakumviriye mbonye umenga sikumeze ukuna nakubira yefanse narumvise umenga ari down wamengura umuntu umenze nk'abandi badada umengo urumuyempore kumbe usanze office n'indero uravuga ati yuko Madiba urumva nawe ntago yakubwiye ko office yateye undi mudada basi yatuma bimbarira kuko ivyo byari ibintu bisanzwe naho uvuga ati sawa byarashitse ko nabandi birabashikira mugabo gucegira ikinuze kiganiro abantu bose bakabimenya eske abazobona twagize mariage je nawe nababibonye ivyabaye bazokwimvira gute usaze nakubwira nsanze we dusa ndanka umuntu ambesha mu buzima guys ngiza ukuri mbabaye ariko wambwirije ukuri mu nyuma nzo kwicara mu kupoza ati naho yambeshe ariko yagize ne yanshize inbox arambwiza ukuri so sinkene kankubita kuko byamutsipe ubusigenda aramutsija kuri yabyaje kumbomborera isura okay reka nabwire Keli reka none mwavuganye sangapi aya masaha nyene rindira nko mukaya nk'iminota nk'itatu canke ibirazo bashitse uko twavuganye amasaha nyene okay mana yanje mana niko kazi kanje niko tuyemeje reka tumurinzira ariko Keli hari umuntu kwenda ko kabango bamizuko bakunda ibyo guma basaritinga abakobwa kumwe bwiti bagize no jya mudabwira ntaho ntaramubona ntago ari mwiza bwati yuko urazi kuri yitavye niwe yandondeye ndi mwiza ndi umustare ngo ndamuhama hera kugira mana we ariko kuganda mukugabo abakobwa tuke kwisuzuguza sibyo ture urazi bakubwira ati umunyembwa tukisha umuryango utukishije igitsina guru tukisha twebwe ugenda ngo uri kumuhama umuhungu ngo kugira mujyama afise ubustare nyaba kugira Mr Madiba kwaje numva gusa nize bwamubone asohora ibiki mbega n'umuki
Urya kintu ubukomedi. N'umukomedi vraiment. N'umukomedi. Levasi vraiment n'umukomedi. Ariko n'ujya mudada je ndamukeneye yuko duhura umudada ugenda kubatse ngo mutanga amahera mu mufungo ujyamane n'umuhungu gusa mupomporana ivyo bintu. Je simva ko byo pasi nawe warahwerewe gute ngati ukomedi kuko kuvyo navyo nokora. So uwo mutipe wawe kumenga aratebye. Umutipe waratebye nawe sigenda mutinye nava nkubita guse ndibaza yo kubawe niyo nkuti imbere yawe. Turi kumwe ndibaza ko atacha. Kandi nawe ndagupasha umviriza Kelly uje kubati mubwira mugize ukuri nta ukene webe ni kuhindukiye kamera mana we nguwo mukomedi waraje masheri meze bien Meze neza no tonda amasabira kwiye. nice ugarutse ukuri Hewe Nice. umviriza ushaka ndakongere nice umviriza ma Sanze turi kumwe ntabwo wari wampamagaye nije nawe nice ntiwumvira muzina bwanje Madiba nta butima bwawe ndiko ndiye kuko nanje singundi umuntu anyinjirira sivyo bamamagaye ngaha weekend baje ndaguhamagara cyo ndagusanga iyo uri ni usanze ngahandira sivyo nice urandondera nice urandondera wewe Madiba ndakurondera kwiki wewe ntabwo ari yakurondera sawa nije ndakurondera ntabwo ari yakurondera niwe yaguhamagaye yigeze ahubwiye ko murira nga po nitavye Okay jewe icyantumye ndaguhamagara iyi nyene niyo wavugiye ko yuko hariho uwo wateye inda induru ziraba rero nashatse kugira tubahana amahoro kuko kurya wataye urya niko nanje uzona kandi uribuka ko utigeze umbwira ngo yuko wateye inda iyo ubimbwira byari ibintu bisanzwe mugabo nimba wemeye gutera inda umukobwa hamukamwihakana ukavuga amajambo nkayo wavuze ego aranyemere ko tuzogira mariage mugabo ejo canke hirya ejo nanje uzonta mu nzu ugende kurondera abandi wavuze ko ariho benshi bakurondera sivyo wambwiye ko ariho benshi bakurondera rero ndagusaze fata kaira kubwe wavuze ko ariho benshi bakurondera genda urondera abo bandi bakurondera jewe sinkeneye hajya gufata umwanzuro wihuse kubwishavu munyu murabona ko wihenze umvita Madiba ntabwo ari chavu byo akakubwira ntibyo sibyo inda warayiteye umudada yabibonye urya mudada nawe n'umudada nkawe nawe ivyo mushikira sibyo twe dukundanye n'umudada dukundanye Madiba mu bintu bitakuraba biranda bakuru je tuyakundanye he umviriza ego turi mu rukundo nawe none urimo urukundo rwa babiri ureka kuvyimvangamo kandi akakuvanga mu utazi urazi ibintu kwivangamo nice hewe narabonye Madiba nkore yose ndaravyibagira sindavyibagira sheri lindana kweli ntunyite sheri izina ryanje urarizi nakubwiye ati nshaka bihere bebe we naragusiguriye je ndi umusitari bajya ugena nemba namuteye inda ntitwe dukundanye Madiba nta bustare mu rukundo rubaho ubustare ni pemena mu rukundo mu nyuma urutababasa tubibande urukundo n'ubustare ntibigira bijana sibyo ubustare shira pemena mu rukundo imbere ngati urumustare bisigura ndakubwire umumaraya akigenda n'abahungu benshi ariko ntibisigure yuko atabafise wakundanye abafise wakunze umwe kandi yasuze ku mutima mu bwivyo rero ujya twahuye ndikunda kina sivyo ujya ntari gukora muri servo wanje ntago ari muri servo me afise umwana wawe mu nda yiwiwe nice uriko amadana kushavuye mwana nijo nzozira uhamagaye nije naguhamagaye rero hako murindira mukubita induru umwe biko ari babiri umviriza je ivyo ndakubwira ico navuze nico urya n'umukobwa nkanje nanje ni nkuko vyari gushikira jewe eske wishikira jewe nanje amasezerano naguhaye atandukanye nayo namuhaye kwanza ujya nta masezerano namuhaye ujya yaza ndondera yashaka umwana eske yakurondeye tutari ko je yandondeye ku mwana nta kindi yandondeye okay yakurondeye ku mwana ujya mwana rero uragenda mu murerane nkuko mwamuronderanye atari wanje si wawe nice nindana utumvishe umuntu iyo ashase ikintu mu isoko arakenda akakigura kubera gishaka sikuvuga ngo abagishanye no kujya bayakigura Kadima wewe vuga ati yuko iba mudada vuga ati yuko sinamusanze ari sugi wakwihanga ati iganda ntago ari wonde waravyivuge wewe nye nije namwitanguriye kukurondera ni kimwe nabijya yaje kukurondera amapensi kuri we ntago yaje kurondera umwana sivyo kuri abaye ati aje kurondera umwana ntiyari kukurondera ati yafise amarare aje kurondera umwana kuri wewe yaje kuvuga ati aho siyo zumwe wacha kurondera umwana kuri wewe yarakeneye amapensi nawe biza mundu urumugabo umugabo we nta bintu byo kwihakana umwana wiwe sivyo iwanje akakayemeza mushikiwe musaza we yamubanira
ati waje kurondera umwanya kugira ngo amwemeze musaza we amwemeze watwara ibintu naje kubasha ko urukundo rwanje yashaka aronka umwana uremera hoho igenda ikari wawe wose kazima unayemera rera umwana emera umwana byose n'ibintu narakubwiye urukundo rukinjiramo umuntu wa gatatu ruca rusambuka sawa aba umuntu Madiba umuntu wa gatatu yamaze kwinjira hafi n'uwa kane umwana na nyina bamaze kwinjira sibyo ubwo vy'urukundo badushepe mbene emera umwana na nyina nikanga yewe nama ndakubwiye ndafite n'umusaudiya nawe umubwiye yamanduyikira amahera kana waramuzi sikuvuga ngo umusheri wanje ujyandiko na muprofita kamahera aba bose baza bose nda profita ndabaronda kamahera kugira ngo nzoronke ayo gutunga umugore wanje ariko uyu uramukunda ndamukunda kandi uyu nawe akuziziye ko ni wamubwije ukuri aho yati murukundo atakuri kurimwo gose urukundo sibyo kwa utamubwije ko ati nararyamanye n'umudadara kwa kije amahera ubimubwira nice jewe ikintu cyose ndagikorera ku mwanya n'umwanya wacu hari bagere ko ndamubwiza ukuri okay nimba wemeye kuza kubishira ku mugaragaro kuteje utari kubanza kuza kubimbwira ni hari bwagere ko nza kubikora bahagaze umwanya kubiko isi yose ibibona yimere ukabimenya kandi byose nuruka bituma Madiba niko kazi kiwanje niko niyemeje sibyo bamamagaje mana na telefone mukamemanje manje ben ingo duvugute dukora umuti ivyo bansavye nabikore turi nyinshi mezi none kuba baransiye ku rubuga nawe nimaka ucumpamagara ku rubuga ntari kumpamagara nko dusanzwe tubonana ukansa umwana tukabona tukabivuga kurya wemeye kwikura ko agashambara imbere y'abantu naje niko nshatse kukakubwira iki kukagukura ko imbere y'abantu ariko jewe sije shobora kukwambika niwe wiyambuye ariko sheri uramenye yuko wumviza amajambo y'abantu please iba umwana mutoya sawa sinzi umwana mutoya kama sibo nje ndabikubwira ibaze na we ni bikinaisi we ni bikinaisi winjira mu rukundo muri nkunda sheri ibuka amasezerano nagusezeranye ndakubwira ko nta yundi muntu nzo kurutisha nyamba inda nibiki ntidushobora kubana kandi indana na kimwe we yemere umbiza emera gusa umwana na kimwe sikuri we nibiki wewe indani iri kuri ushakira ko ikiwe nazi wewe sheri ndagusabye ntumumvire nabwira ikintu kimwe nimba nahisemo iki kintu ni kuvuga yuko nagihisemo rero ndagusabye mama yiko ya nyuma sishobora mama yiko ya nyuma amahirwe ya nyuma yaguhaye kuko urazi yuko nakubona n'abakobwa benshi ntihagire ico mvuga nkihangana navuga ati ko dukundanye yego mugabo umviriza ndakubwira muri uyu mwanya ndagusabye umbabare gusiga agenda rero umwana ugenda rero umwana sasa nuri kwa bituma umviriza Madiba twubahane sivyo mbuze muri nakunda umviriza yakora